nimumfasha ndigo ndicuza kandi imbere y'Imana ndasabye kandi ndayisaba kuko byarashitse ko no gomba no kwiyahura mugabo mbona ko kwiyahura atakamaro bimaze ubu narihaye Imana amaboko yayo. Imana niyo nyir'ubufasha niyo nyir'ububasha amagara naramaze kuyasesa jeje nyine nta kigaruka nihaye Imana ikimana izonkorera burya duku karyama kare ngo byinshi bibi birutwana bike vyiza kandi maronko menshi yaziba amatwi. STV every story matters. TV fans mumeze bien je meze fresh nkuko mubona ni kundi mwanya kandi turazi yuko ari mudukumbuye cyane turazi yuko twari tumaze iminsi tutabaha amasho twariko turaraba nyene dufasha umwana yitwa Ines afise ikibazo cingwara amaze iminsi etari mike agwaye nkuko rero mubibona ni Andy the Ems nyita Mr Solution n'ayandi mazina menshi agiye atandukanye. Iyi ni STV uyu munsi nje kuvumbura umwe mu bantu badandaje urutoki mu gihugu ca Zimbabwe. Rero ebana nituzi ko aza kuduha umwanya canke ariko turaza kugerageza kuko kugira ngo bigende neza tumaze kuronka amakuru menshi kuri we atuma tumusaba uwo mwanya nkuko rero mubizi bavuga ati amagara aruta amajana amaronko menshi aziba amatwi. Ariyo mpamvu ushitse ngaha kugira ngo tuyage nawe tumenye byinshi kuri we tumenye n'impamvu yemeye ko bamuca ino. Ndaguha ikaze. Iyi ni STV Jenny MC Andy Mr Solution Mr Emotion twagiye welcome. Yes, rero nkuko mubibona twamaze gushika mugumane natwe kugira ngo ibintu bigende fresh ndazi turaza kungukira byinshi kandi turaza kugira byinshi tugezeko. Gute rero bro umeze neza? Yego ndashima Imana. Umeze fresh? Ameze fresh ndashima Imana prema. Kambira banzu tubabarire kuba twashoboye kuza kukurondera tuvugane tutaguteguje nuko ata nimero yawe twari dufise kandi nta buryo na bumwe twari dufise ko kuvugisha. Twizere yuko tubitokubabaza. Oya nta na kimwe vrema kandi mwakoze kwamaje kundaba no kumbaza ibibazo vrema. Musanzwe mwitwa bande? Bo nitwa Ndayisenga Sherife. Sherife uri Umurundi? Genda Umurundi. Uvuka mu ntari? Jembuka mu Kayanza. Ariko uyu munsi uri ngahe Bujumbura mbe uri Bujumbura kubera iki? Bo nashiye Bujumbura kugira ngo nivuze igikomere mfise naho nacyo ndi muri Zimbabwe. Uvuga ko wari muri Zimbabwe mbega muri Zimbabwe wagiyeyo ryari umara igihe kingana gute? Bo maze amezi abiri mu nyuma niho numva ibintu byo kuza bararondera intoki z'amaguru bo kubera ubukene nari mfise kandi navuye mu muryango ukenye cyane wa ruguru cya mpura n'umugenzi hari arambwira arampidiri mezuko nanjye kubw'ubukene cyasanga nabyinjiyemo. Aho nyene tutaragera kure uvuze ko wavuka mu muryango ukene bavuga mu ntara ya Kayanza. Mvuga mu ntara ya Kayanza. Uvuka mu bana bangahe? Bavuze turi abana 11 mbo mama we na papa we bose baracari? Oya bararitabye umuremyi urumva kuko ari je ndabakuriye bose barabajewe bo kugira ngo nkuri byo nure nabikoze kubw'umukeno no kubwa famille mbona naturutsemo ataco yimariye taco yishoboje bose barabajewe no guhitamo nkuri icyo kintu. Kuvuga aho niho amahitamo yo gukora ivyo bintu yavuye. Egome. Nyuma y'ivyo nta kindi kintu cagutumye wo bikora. Kiriho kuna shaka kuronka amafaranga menshi kugira ngo mfashe umuryango. Bo nararyohererwa kugira ngo mbone umuryango umeze neza umeze fresh nicyo gituma kinahisemo gukora icyo kintu. Twinjireye mu ncamake tubarire neza ingene aho byavuye byatanguye gute byagenze gute umunsi baguca urutoki ninde yakurondeye yakubwiye iki byagenze gute? Umugenzi wanje nari mfise hariya nashikiye ko bo wanshikana kuri mu bose ubwa mbere nk'ivyumva nibaza ko bambwira ko bazompa 40 by'amadorare maze gushika kuri mu bose ntibyabaye biki ba 40 yacyambwira ko afise 20
nanje kubw'ubukene n'akantu nabona ko ari amahera menshi ntayo nari bwigere mbona mu buzima bwanje, kandi ncamparura ko ndayashize muri to y'amarundi nzoba mfise amafaranga menshi, naho guca nemera rero ndakora ivyo bintu. Ariko aho nyene umaze kubikora wabonye gute, bagikata gute, bakoresha iki, bigenda gute? Mbo bakoresha ipense, nta rushinge bagutera nge bagutera, kandi muri uwo mwanya bakibigukorera wowe umeze sinzi niba ari ibintu by'ibidayimoni baba bakoresheje, we nta bubabare wumva, uguma wumva umubiri nyine umeze bien, mugabo inyuma yaho wamaze kuruca urahura n'ibibazo. Wowe ho baheze ikiringo kingana gute baguciye urwo rutoki? Ni nk'indwi imwe n'igice niyo maze mvuye muri Zimbabwe bararunciye, mbo ahandi Bujumbura niho nashikiye ndiko ndivuza, mugabo nta mpinduka n'urutoki ntirukira, nguma numva mbabaye gusa. Umuduga bari bampaye suye mubona naciye ndawugurisha, mbo ushobora kugura akagatonya mubona mfise kugira ngo nivuze, mugabo maze gusesagura amahera menshi, mbo kandi n'umuduga uyu mubona sindawugiramo kuko naramugaye, sishobora kuba n'utwara umuduga, bisha imbere ibintu by'ibibazo byinshi mu mutwe, furemana n'ubu ndacyaregreta. Iyo menya iza mu nyuma niko Abarundi bawuciye, ariko nta kundi byarabaye, mugabo abandi Barundi ntibaze bamere nkanje, nicyo nabahanura. Aho nyene nyuma yuko umengo urafise ikintu cyo kwicuza, turashaka kumenya ukibijamo waruzi gukora amahoro menshi. Mbo nkibijamo bambwira ati nta kibazo turaruca, nta kibazo uzohura nacyo, kandi uzokwivuza ukire. Ndere bampa n'iminsi bavuga ati nyuma y'iminsi nk'indwi zibiri igikomere kizoba cyumye, nta kibazo. Mugabo kuva igihe baruciriye haguma hadudubiza amaraso, mbo nkagenda bagahindura bande bakantera inshinge, nta gihinduka, nta na kimwe gihinduka. Urumva ni kwa kundi nyine mubona nyine nta kintu na kimwe gihinduka, nuko nyine nguma nicuza mbabaye, nta munezero ndumva ndabifitiye, kuko n'amahera bampaye yose azonahera atanakamara mariye, no gukira sinzokira. Ariko aho nyene mbega mu gihe usubirayo urabumva ko wogira umutsima wo gutanga n'urundi rutoki kugira ngo baguhe andi mahera n'umuduga? Emwe sinzi, ngira ngo kugira ngo ahubwo nobona uwaruntwaye nofuma ndamusubiza ibyo byose akarunsubiza. Kubera ikintu ne worusubiza nta wundi mutima nosubira kugira, kuko itama nimbi, itama yarampojeje cyasanga nakoze ibintu bibi kandi bitabereye. Guheba amagara n'ubuzima kubw'amafaranga ntacyo bimaze. Niki kintu hanura abariko baradukurikirana uyu munsi, Abarundi n'Abarundikazi bashobora kuba bari muri kiriya gihugu cyangwa n'abari nga bishobora kuzoshika bagahura nabo bantu, ubu bahanura iki wowe bimaze gushikira? Mbo icyo no bahanura Abarundi bose ntibaze bagiriye itama y'amafaranga cyange yo kubona ubuzima babayeho, babunezererwe nk'uko buri, kuko ibintu biva ku Mana. Ikintu bahanura yaba ari hariya muri Zimbabwe, bo ngira ngo bamaze kuvyumva kenshi, ntibaze bagira itama y'amafaranga, baryoherwe banezererwe n'ivy'Imana iba yabahaye. Barundikazi, ikintu no basaba kuri bijewe mubona byanshikiye, ntimuze mugire itama, kandi icyo ndabahanuye naho muzovyumva mukabumva babahamagaje, ahubwo muzoce mubitangaza ku kinyamirama bicyoba kihegereye gishobora kuba cyo bafata, kuko nabagizi ba nabi nababeshi, kuko bakoresha amafaranga menshi yo kononera ubuzima bw'abantu gusa. Jewe amahera nararonse, nta munezero ndayafitiye, no kumperana ari mu kumperana nivuza no gukira sinzokira. Barundi rero, Barundi bene wacu, icyo no bahanura cyoco, uzogira itama akajya amafaranga azomera nkanje, ntazokira, azokumva ari mu mubabaro mwinshi, kandi nayo mafaranga nta n'akamaro azomumarira. Ndigo ndicuza, kandi
imbere y'Imana ndasabye kandi ndayisaba kuko byarashitse ko no gomba no kwiyahura mugabo mbona ko kwiyahura atakamaro bimaze ubu narihaye Imana amaboko yayo. Imana niyo nyir'ubufasha niyo nyir'ububasha, amagara naramaze kuyasesa jeje nyine nta kigaruka, nihaye Imana ikimana izonkorera nico nizeye. Amaronko menshi aziba amatwi mugabo byinshi bije bitari by'amahoro nta kamaro bikugirira. Mushime iby'Imana ibahezagira kandi baha, ntihazogire ugira itama y'amahera menshi ngasange yaguye nyabahururu. Bona basokuru baramumaze ati jya bike uryame kare wihangane n'ubuzima ubayemwo kandi ushime ibyo ufise kuko Imana ariyo yabiguhaye. Wenda hariho ababuze n'ivyo bike wowe ufise. Kurangiza uno mwanya ubona ko waziziki? Cyo nazize itama kandi nzira no kubona ubuzima nari mbayeho n'umuryango ubayeho cyanemera kwitanga. Ariko uyu munsi iyo ugira amahirwe yo gusubira uko wahora ukabura ibyo ufise ibyo waronse uwo byakira gute? Mbo yaba byashoboka mufuma nsubirana abuzima bwanje nari mfise mugabo ko bitagishoboka mbo nta kundi nzobibamwo mugabo abandi sindabifurije ko babijyamo. Tugushimire cyane bro. Ego ndashimiye Ase TV n'ukuntu yangendereye vraiment ibiganiro dushoboye kugiranira n'impanuro nshoboye kubatekera ku byo nahuye navyo. Muraza kubikurikirana habona mubibone mubibwire n'abandi, twese dukoresha urugamba rwo guhanurana kuri izo ngorane nahuye nazo. Murakoze. Yes, merci beaucoup STV. Ojya duku kajyama kare ngo byinshi bibi birutwa na bike byiza kandi maronko menshi aziba amatwi. Bivuze ko ibiriko biraba birazwi ariko nta nuwo batwara ku nguvu nta bafata ku nguvu, bo baraguhamagara bakaguha amahera yabo n'ibiki ugatanga umubiri wawe. Rero ngo ntaho bitandukaniye no kwiyahura kuko tanze urutoki kubera amafaranga ubuguze iki ubudandaje ku mubiri Imana yaguhaye uzira amafaranga. Mbega urutisha Imana amafaranga? Inyishu twese turazi ko ari oya kuko Imana iduha ibidukwiriye kandi duha ivyo ibona ko dukeneye. Guha bukebuka ariko ikaguha ibigufasha igihe kinini. Turasaba yuko impanuro zacu muzobafasha mukazigendera zikagira byinshi zibamariye kuko n'ibintu biriko biravugwa henshi hatandukanye kandi abo byabaye ko bitabaryohera kandi bitari ko birabagwa neza. Uyu mwanya bariko baricuza benshi nkuko mwene data mwabimubonye ko. Turabashimiye cyane mu mwese mwadukurikiranye, twizera yuko impanuro zacu zizobashikako. Ni MC Andy, iyi ni STV, je ni Mr. Kandi Solution, Mr. Emotion. STV, every story matters.